Bibiliya iratubwira ati ingero y'icaha n'urupfu, ariko kandi n'ingero yo gukurikira abayobozi babi rimwe na rimwe bivamwo ivyago vyo gusonzeshwa. Abanyarwanda bagiye kwinjizwa mu yindi myaka canke ayandi mezi y'umubabaro yo gusonza bivanye nuko bemeye kuba abantu b'inkomamashi, gutekerwa n'ubwoba, kwanka kuvugisha ukuri. Kubera ko ukuri niyo nzira yonyene ngo idushikana kuhoraho. Iyo utavuga ukuri naho woba ukora ibikorwa bingana gute mu rusengero n'inyuma y'urusengero, nta hantu namwe ivyo bikorwa bigushikana, kuko ukuri niyo nzira. Nico gituma bavuga ngo ni inzira ifunganye ngo icwamwo bake bashobora kuyicamwo. Ni kubera ko ukuri gutera ubwoba kuvuga ukuri. Iyo utumva yuko uharanira gukiza ubugingo bwawe, uharanira kwikiza, ntushobora kuvuga ukuri. Muri uko rero guharanira kwikiza bituma udashobora kuvuga ukuri. Ukuri niyo nzira yonyene ikujana kwa data. Banyarwanda, banyarwandakazi, muharanire kuvuga ukuri. Reka kwikunda, reka kuvuga ngo ninavuga bonyica, mugabo vuga ukuri. Uno munsi izi ngingo ziko zifatirwa abanyarwanda ntabwo zigiye kugirira ingaruka mbi FPR, ntabwo zigiye kugirira ingaruka mbi abantu bitungishije mu vyo bivye kuko bavyivye imyaka myinshi. Zigiye kugirira ingaruka mbi umunyarwanda n'umunyarwandakazi wese ari mu gihugu cy'u Rwanda vyananiye kuvuga ukuri, yatinye. Rero nk'abantu b'abakristo, umukristo ahamagarirwa kuvuga ukuri atitaye ku ngaruka z'uko kuri, kuko kuri niyo nzira yonyene ngo ifunganye ngo izodushikana kwa data. Rero uno munsi nohamagarira buri munyarwanda wese ahari kuvuga ukuri, kugira ngo abo bategetsi bigize ubumana bashobore kubava kwizosi, kugira ngo imbibe zuguruke, kugira ngo ugiye mu Burundi bakubone nk'umunyarwanda ntibakubone nk'umuteroriste, waja muri Kongo bakubone nk'umunyarwanda ntibakubone nk'umwicanyi, waja muri Tanzania bakubone nk'umunyarwanda ntibakubone nk'umuntu agiye gusambura ubutegetsi bwabo, waja Uganda ntibavuge kugiye kubatwara abagabo no kubasamburira. Mu ncamake ahariho hose ushitse wakigwe nk'umunyarwanda agiye muri ico gihugu, wakiranwa iteka atagwikekwe. Mwasangira n'abantu igikombe banyweramwo bagitereke hasi batikeka ngo havu basukiramwo uburozi. Wavuga ati buranyiriye mpindaro, ntibikeke ngo wasavye indaro kugira uze kugururira ababica. Ukuri rero gutuma umuntu abaho yidegemvya, ukuri gutanga umunezero, ukuri gutanga amahoro. Izi mbibe zugawe ni vyiza cyane kuba zugawe, ariko umuntu wese aziko avuga ngo arasenga ngo aremera Imana, uhamagarirwa kuvuga ukuri. Wemere uce muri iyo nzira igoye, ariko uvuga ukuri kugira ngo uko kuri gushobore kubohora igihugu, kubohore beshi. Mutabigize uko mu makungu no mu bihugu bibanyi muzoguma muboneka nabi cyane, kandi bitewe n'abantu bake cyane. Ndetse kibabaje nuko abo bantu bariko babashira muri ivyo vyago ni n'abantu bemeje bararahira yuko atawuhoraho umuremyi yaremye ijuru nisabaho, atamana ibaho, ari bo bonyene. Rero kuba mwarahevye inzira y'ukuri, mugaheva ivyo mwigishijwe, mugakurikira abantu bahakana uhoraho, ni ikintu kibabaje cyane. Banyarwanda, banyarwandakazi, mwese aho muri mige kuvuga ishuri, ni mutanga amazina y'abanyarwanda binyegeje mu bihugu bibanyi bavuruga, murabazi neza. Bamwe n'imiryango yanyu ni mubavugisha ukuri, mubatange kugira ngo murabe yuko abanyarwanda boronka amahoro, murabe yuko akarere kuronka amahoro. Mutabigenjeje uko mubandanije ibinyoma, nta mahoro azoboneka mu Rwanda, nta n'amahoro azoboneka mu karere. Nta munyarwanda azoronka amahoro. Uko ubonye wese azobazi yuko ugiye kumuhiga ngo umwice, bisigura yuko hazogera n'igihe no kuvuga kuri umunyarwanda bigutera isoni, hazogera n'igihe. Kandi ikibabaje nuko ntushobora no kwinyegeza. Burya abanyarwanda hari ukuntu Imana yabagize ukuntu murisa ntushobora kubesha ngo mva handi murisa. Rero iyo nzira yo kubesha, iyo nzira yo kudashaka kuvugisha ukuri, iyo nzira yo kugomba kuba inkomamashi, gucunya inkoro, ivyo byose mukwiye kuvyiyambura mukaba imvuga kuri. Uwakoze kibi yaba umuhutu yaba umututsi mukamuvugisha ukuri, uwo barenganya mukamurenganura, bikagenda uko. N'ahandi hoho ivyo kuvuga ngo Uburundi ngo kugara imipaka ngo birababaje. Uburundi bari kuva President Nkurunziza yugara imipaka ntibari no kuyugurura, yari kuguma yugaye guko abategetsi banyu n'abantu umugwanizi satana akoresha cyane
umugwanizi satani umvuze umugwanizi satani mpereye muri ibi bihugu rutura n'ivy'ibisatanisme babakoresha mu nyungu zabo bigatuma namwe abanyagihugu arimo muhagira ikibazo kandi mwibuke yuko mu gihe baba bagaburiye abakozi babo ivyo bakeneye babibashombera babibazanira mu ndege mwebwe abanyagihugu mwapfa mwarekana cyo babwiye nico gituma ukuri konyene niko kuzoba batura ukuri niko kuzokiza umunyarwanda hari hose ukuri niko kuzokiza umuntu wese yemera ko uhoraho umuremyi w'ijuru n'isi abaho mugire mwese ibihe vyiza